abantu bari imbere y'abandi ibintu by'umwinabo bigabanye, ibintu by'umuntu ho bigabanye, ibintu by'ukurondera kwikumakumara kw'igihugu nabivuze akoro darusha yaravutse ingorane dufise nabivuze ndabisubiremo n'umwina w'ubutegetsi n'umuntu ho kurondera kurya kwisiha. Jewe ndamaze gukurikirana cyane nk'aya masosiyete abiri amaze kujaho, amwe bavuga ngo barashoye, ntushobora kuvuramo utarucimba n'isuka, ntibishoboka. Ucimba n'igipa, ucimba ntibikunda, ico ni kimwe. Ikindi naco ningene abo bantu baronka mu masoko bajya abantu ni bande. Jewe mu ndakeneye kumenya ujya muntu yitwa Toma n'ujya muntu yitwa Jean Baptiste, turakeneye kumenya bajya abantu ngene batoye murazaza muri leta ngene batoye bajya abantu. Cyo nyine bizo cyo bibereka yuko ivyo bintu biri mu gifungo. Mbega ibintu by'igiturire mu Burundi byifashe gute ubu? Turavye muri kahise, duhere igihe cya Rwagasore, turabe ni ukuvuga ijambo Rwagasore yavuze aje gutsinda amatora, ijambo Ndadaye incungu ya demokrasi yavuze ahejeje gutsinda amatora, turabe n'ijambo Bagaza yavuze ahejeje gusenyura ubutegetsi bwa Micombero, turabe ijambo Pierre Nkurunziza yaje inyuma y'imyaka irenga 10 turi mu njyane, ijambo yashikirije. Turabe n'ijambo mwashaka udutwara no munsi President Evariste Ndayishimiye yashikirije. Ayo majambo yose murabizi, muramenyesha amakuru, nta jambo na rimwe rijanye n'igiturire gigira riburamwo mwayo majambo muje gushikira, mwabo bantu bose muje kuvuga. Ndabakarorero nka Rwagasore yaravuze ati imihimbiri ibisuma n'abambuzi abo bantu bazogira ikibanza aho jewe nzobahumbere. Mwibuke ijambo muri manda zibiri Pierre Nkurunziza yashikirije, yavuze tolerance zero à la corruption. Ubwa mbere yavuze mu bisaka by'imbwa byari kubarya bigiturire. Ubwa kabiri acazana slogan yitwa tolerance zero à la corruption. Eka Ndayishimiye yavuze uko nyene, yaravuze ko biturire azobigwanya mu mutima we wose. Simvuze abantu bagiye Arusha. Abantu bagiye Arusha mu nkomoko bavuze zinjyane zagiye ziba mu Burundi, bavuze inkomoko zibiri zihambaye: umwina wo kwigungira ku butegetsi hamwe no kwigungira kw'ivy'igihugu. Murumva ayo majambo abiri, umunoho indandende, umwina wo kwigungira ku butegetsi hamwe no kwigungira kw'ivy'igihugu. Kandi no murabizi mu Burundi bavuga ngo umuko nikiriko no kuvuga yuko udashobora kwigungira ko ikintu cy'ubikura. Ibyo ni ibintu byumvikana. Mugabo nagira nibutse ikintu kimwe gihambaye: kuja ku butegetsi ugenda pour des raisons principales. En principe ni ibintu bibiri byagomba gusunika umuntu wese agomba gutwara abantu. Servir no kuvuga gutanga, utanga iby'iwawe mbwa gutanga iby'igihugu ukabigaburira bose ku rugero rumwe. Servir le peuple, iyo ni ntuze ya mbere, et garantir la stabilité. Ni ukuvuga gushiraho
umutekano mu buryo bwose butandukanye mwaho hantu uri. None kweri abatware bacu kuva kuri independence ibintu barabikoze, biraboneka neza yuko ikibajyana benshi n'ibijya bintu twavuze, kwigungira ko iby'igihugu no kwigungira ku butegetsi nk'uko Akorudarusha yavyerekanye. Ibi rero ndabigarutseho kubera iki? Ndabigarutseho kubera ari inkomoko ya mbere y'amabi y'igiturire kw'isi. Igiturire cyaramaze kuboneka yuko ari intambamyi, icyo twita menace grave, ari intambamyi ku ntwaro rusange, ni ukuvuga na demokarasi, ari intambamyi ku ntwaro ibereye, aricyo twita cyane cyane nk'ibi bintu byo gukorera ku muco, gukorera mu muco na transparence, kubazwa ibyo ukora redevabilité, hamwe no gutuma abanyagihugu cyangwa abenegihugu baho bamerewe neza. Ivyo rero mu bihugu birimo mu giturire ntavyubaza ntibikunda, kuko nabivuze usanga abantu bari imbere y'abandi bahiganwa mu gusakuranwa, usanga ata kindi kintu kibaraje ishinga mu gusakuranwa ivy'igihugu, kandi abo bantu usanga bameze nk'imfyisi. Sinzi ko mwese mwibuka umugani w'imfyisi n'intama, aho yayigomba kugira umugenzi mugabo, ugasanga iri kuvuga neza ariko mu kanya gato niyo havuye yiniga. Ariko umuntu ari imbere y'abandi, abo twita abarongozi, bagomba kubaho bafise umwitwarariko n'umubabaro w'ukungene abenegihugu bomerwa neza. Nico gituma muri Oricom tuguma dusemerera twibutsa cyane cyane abantu bipfuza kuja imbere y'abandi. Era kuja imbere y'abandi, jewe novuga yuko ari bango, rikaba nibanga, nibango rikaba nibanga kubera ntibyagomba kumvikana ko umuntu atwara abantu ari imbere y'abandi yagomba gusinzira akaryama, mu gihe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bari mu bukene butagira izina. Ibyo ntibyari gushoboka. Rero ndagomba ngaruke ku ncamake ibiri mu cegeranyo Transparency International yarayisohoye itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 2026, ni ukuvuga izi nk'iminsi 10 gutyo. Ico cegeranyo kiravye neza, mugabo mu nkundire gate mbere kumvuga ico cegeranyo ngaruke ingene Burundi bwari bumeze muri 2025, muri 2005, mu 2005 Uburundi bwakira 130 mu bihugu 137 vyakozwe mu masuzumwa yo kugena igiturire cifashe mw'isi. Urumva cyari mu bihugu hafi 20 birenga 20 vyamunzwe n'igiturire. Ariko uno munsi buri mu bihugu indwi, urumva kuva mu bihugu 20 ugaca buca mu bihugu indwi vyamunzwe n'igiturire. Ico gihe bwagira amanota hagati ya 19 na 20. Ubu no munsi muri raporo ndababwiye bufise amanota 17, bugaca buja mu bihugu indwi vyamunzwe n'igiturire. Murumva yuko la situation ibihe bigenda biba bibi gusumba. Ndabibutsa ukungene
transparence ishika kwayo manota niyo classement bafatira ku ma indicateur 13 bafatira ku bintu 13 ivyo bintu 13 bagaca bagira ico bita compilation niho baca bagwa kwajya amanota n'ijya classement kandi biravye neza urabona yuko atakwihenda kuri mwe enda bakarorero gasanzwe kugira mu bibone bafatira ku maraporo ya Banki Mondiale bagafatira ku maraporo ya Conseil économique et social au niveau mondial bagafatira ku maraporo atandukanye harimo meme n'ivyiyumviro n'ivyifuzo bya secteur privé n'abandi nukuvuga imigwi hafi 13 nifatirwako mwumvise ko harimo Banki Mondiale n'abandi ivyo byose rero kandi ndababwire ko mwisi yose jewe ndi mu bantu baja mu manama mpuzamakungu ibihugu byose ku isi bifatira kwa ya ma indicateur ya transparence internationale biba ibihugu byo muri Afrika by'Iburaya byo muri Etats-Unis Oceania Asia bose bafatira ku ivyo kuko babona ko ari ibintu biri credible twebwe rero murumva yuko do 2005 kuva mu 2005 gushika ubu murumva ko twavuye mu bihugu 23 tukaje mu bihugu indwi byamuzo n'igiturira amanota twa dufise 20 ubu dufise 11 naho muza kuraba muri ya vision 2060 musanga ayo manota ari yarimo ibi rero ni kimenyetso simusiga cerekana yuko twebwe ivyo kugwanya igiturire turabona ko ari ngora turabona ko ari kibazo mugabo tubivuga n'umunwa tukabihakanisha imitima yacu bimwe by'abafarizayo n'abatoza kori muravyibuka aho Yesu yababwiye ati mwebwe ibintu by'amabwirizwa y'Imana muvyemera n'umunwa mugabo mu bikorwa no mu mitima yanyu ntibibemo iby'amabwirizwa y'Imana natwe rero jewe ngene ndabibona muri reka ngene tubibona ibintu byo kugwanya corruption byo kugwanya igiturire tubivuga n'umuntu mu madiscours tukabishira mu bitabo mugaje tubihakanisha ibikorwa byacu n'ibikimenyetso biraboneka reka ndabakaruruka kagaragara mu mwaka wa 2005 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere nzero umwaka wa 2005 Uburundi bwaragize ratification ya Convention des Nations Unies contre la corruption. Umaze kugira ratification itariki 18 z'ukwezi kwa ndamukiza uyo mwaka nyene Uburundi murantunga umwaka ukurikira Uburundi bwaciye bushiraho itegeko ryo kugwanya igiturire mugabo kubera abo basuma usanga barakwiragiye mu nzego zose no mu bategura amategeko baca bashiraho itegeko n'inzego by'ibikanganyoni ndabikanye murazi byarije reka bapfukije muri n'abatazi bikanganyoni byarije ibikanganyoni ni ibintu bashira mu nubu barabikora babishira mu murimo w'amasaka cyangwa bakabishira mu murima w'uburo cyangwa mu murima w'ibigori bahangira bo umuntu yo makizunguruka gutya kiguma kigira gutya kikanganyoni iyo inyoni zije kona haro kibaza ko ari umuntu ava gitera ibuye iki mugabo iyo bimaze guhinyura yuko ico kintu atari umuntu ari gikanganyoni izo nyoni mukono uwo murima ziraza zikona zaheza zigasha zigahagarara ko guco gikanganyoni nyene niko bimeze nico gituma amategeko yagiyeho yabaye ibikanganyoni atakintu na kimwe yigeze amara kubera ikenda bakarureba ntushobora kuvuga mu gihugu y'ugwanya igiturire utagwanya ikintu bitarisha Ismail Site ntibibaho n'ubu baravuze yuko bagomba kugwanya le branchement nishobo kutagwanya Ismail Site ntibikunda uko arisha Ismail Site
niyo umuntu wese ndabaga ugasanzwe muri etazi nta mukozi wa leta n'umwe tube turetse ko batemerewe kudandaza nta mukozi wa leta n'umwe arekuriwe kwakira amadolari 200 adahereje no Rwanda ibyo se ko bari mubizi iyumvira igihugu nka etazi ariko mu Burundi twebwe usanga umutegetsi wari wese adandaza nabaho mudafe on a plus d'hommes politiques on a que des hommes d'affaires singo no kuvuga mu n'abanyapolitike tugifise twifitiye abadandaza abari mu mafere personnel none genda mura nari musanga ari bafise amaromoroke bimwe bitago batrera bimwe bijaye Dar es Salaam na Kenya na handi ni musanga babifise regenero genda mura abagenero bafise ivyo byaba nibo ba homme d'affaires no munsi abandi ba homme d'affaires n'abantu begereye ubutegetsi kandi baronka ivyo ubutegetsi ivyo naho bimamagara naho bibaza nsinzi no bikwera abipfuza umuntu wese atunze mugende muri umuntu afise amafaranga agino gihugu wese swat aronka amasoko ya leta canke asahura amanonze asahura ibitwita amatagisi n'amakori mugende murabe Burundi n'igihugu gito cyane ibintu byose biraboneka mugabe ivyo biruko usanga imipwanya akagwe gatoyi kabana karatunze hama abanyagihugu benshi bagaca baja mu kintu bitagira izina ikintu kiri grave kuko nababwiye ikintu ca mbere giturire gitwara ni ikintu bita imico myiza kera umuntu w'umusuma twamwita imbunuza kera umuntu atacamaze arya abandi agira ibintu bibi ntiyagira ikibanza mu bantu mugagenda muri abo no munsi abo bantu usanga mu isengero ariko bicara imbere mu manza social usanga ariko bicara imbere ufa kubuki baje n'imodoka nziza gusa uba muri quartier nziza gusa usanga muri societe abantu ari bwa kibanza reka ndakubwira ico ni kintu muri societe bita relevation de la médiocrité uteza imbere ubunuza erega umuntu suko afise imodoka nziza umuntu mu kirundi mwibuka ko bava ku mugabo s'urucu mugabo s'urucu kera carazira kwatira umuntu w'intahe umuntu arenganya imfuvyi arenganya abapfakazi arenganya abo kuko burya igituri ikintu ca mbere gikora kirenganya ijya migwi mito mito kirenganya imfuvyi kirenganya abapfakazi kirenganya boro igiturire nico mugabo ndababwira ikindi kintu kiri grave igiturire en plus yo gukora ivyo vyose cica imico n'imibereho myiza y'abantu nico gituma twebwe muri Orikome uno munsi mu vy'ukuri dutewe ubwoba cane n'ukuntu abantu bari imbere y'abandi babifata nk'ibintu bisanzwe mu nkundire ngaruke kuri raporo ya Transparency International meje kubabwira yuko Burundi mu mwaka wa 2005 bwagira ukwijana 30 n'amanota 10 n'amanota hafi 20 kwijana uno munsi mbere kuva mu mwaka wa 2000 na kabiri Uburundi bwagumanye mu manota ntiburapfa buduze bufise amanota 17 ivyo rero biruko mu gihe ari ibihugu byari mu makondisi amwe nk'u Burundi vyerekana yuko byashoboye gutera imbere aha reka ndabakarorero gasanzwe igihugu cha Singapore gifise amanota 88 amanota 88 Singapore murabizi ni igihugu cyagize ibibazo na cone mugabo kirivyukiranya abakirongoye nshatse kuvuga kwivyukiranya camumva barongoza ndaba kandi karoraho ni ukuvuga igihugu ca mbere ni Denmark igihugu ca kabiri ni Finland mu bisazo nk'ibihugu vya Scandinavia vyose byo muri Scandinavia vyose
byose biri ku rugero rwa mbere rwiza. Igihugu kibirobeka cyonyine ni Singapore. Bemwe ari muzi ko muri Singapore no munsi passport yabo atanamo bari hafi kwisi. Mugabo ngende murabira histoire mu myaka 30-40 iheze ya Singapore. Ngende muraba. Muce murabana ningene icyo gihugu cyabaye. Kwisi yose nzima nta gihugu na kimwe mwisi umwe n'igihugu waho ari hafize. Avyuze mu gatondo akimvira kugenda n'importu. Ashaka ko ndebe. Mugabo twebwera murabona ibibazo abarundi bari. Reka tureke kuja data wanje muri Singapore. Umuntu ashobora kubaza ko ari kure ngo tuje muri pays Scandinave. Reka tuze muri Afrika. Muri Afrika Uburundi muri raporo nyene meje kubabwira igihugu ca mbere kitagira kirimo umwe dokora kirimo miturire gike ni Seychelles. Agaca hakurikira Botswana, Ghana na Benin. Mwese murazi Benin ngene yahora imeze. Mugabo Benin ubu uyiri mu bihugu biri mu mwe dokora. Mugabo genda urabe ibihugu kuri liste. Ndeko ndavuga muri Afrika Uburundi bugira 48 mu bihugu 53 byagizwe amatohoza. Nukuvuga yuko buri mu bihugu 4-5 muri Afrika byamwuguriye kurya igiturire. None gaye nene mwumva kwami iminsi yose turi nyuma. Ije nimwe kutabwiye guduha icyumviro n'icigwa kugira ngo ibyo bintu dushobore kubivamo. Reka rero ndabereka ibintu biranga ibihugu biri mu giturire. Ibyo se rufite bivuze ni Transparency International. Ibyo bihugu biba birimo mu ikintu bita uburongozi bujegajega cyangwa bujogajoga singene bivuga. Icyo twita mu Gifaransa la crise de leadership. Hanyuma icyo gihugu kiba kitashira imbere ibintu twita amavarere ya transparence ukorera ku mugaragaro. Kiba kitashira imbere icyo bita redevability ko abatwara babazwa ibyo bakora. Aho cyo twumva ingene n'amashaka amateka ikora, ingene amanuenza amateka ikora, ingene inzego zindi zose zikora. Nizo cyawumva. Hanyuma bagaca bongera ko yuko bakavuga bati ico gihugu kiba kirimo corruption gutyo ibintu bijanye n'uburi bimwe byo bitare droit civique et l'espace rétrécissement de l'espace civique. Nukuvuga bimwe biti imyidegenje y'abantu ingene umuntu ashikiriza ijambo, ingene umuntu agira ibi agira biriya, donc biri mu cyo twita espace civique. Ivyo bintu biba mu by'ukuri bitameze neza. Na rero twe tuvuga tuti biragoye gutahura ukuntu n'akaroro Burundi gushira igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire washaka kandi byo zatangiye kononekara. Rero n'ivyo na mbere byari bigoye, mugabo byatangiye kononekara igihe umukuru wavuze ngo abyifatiye mu minwe. Enda bakarore inzego zo kurwanya igiturire zace zifutika. Nivyo byari bikanganyoni, mugabo ntibyari kubifuta, kwari kubisubiramo kugira ngo bisubire imbere neza. Era bikindi hahora utwo twita le point focal du pays auprès des Nations Unies. Usarukira Burundi muri Nations Unies mu bintu byo kurwanya igiturire. Ibyo baciye bafuta. Uburundi nibwigeze busubira kuja mu nama za Nations Unies kugira ngo bugire experience d'ailleurs barabigenda handi bakora. Byaciye bifudika. Orikome ya Miguel Kirotuva Uburundi ata muntu numwe guserukira. Bere hari ogeze n'igihe usanga nizo nama ibihugu biba byateguriwe ingene ababiserukira amadelegation yiyunguruza. Igihe abari mu nama zo hejuru nagenda babwire kweri ko rikoma abaserukira rikoma rero bagendera mu izo modoka z'igihugu. None ko igihugu kiba cyase kugenda none bavyogenda. Twebwe tubibonye gutyo twarageze igihe turandikira leta
tubabwira tuti nyabuna hari ibintu igihugu kero kirahomba ntabwo yakwishyuriza n'uno munsi pour vraiment vous montrer à quel niveau Uburundi bugezeko mu bintu by'igiturire. Nagenda babwire rero ingaruka mbi naho namaze kuzivuga ziki bintu. Ingaruka mbi nyinshi cyane. Ingaruka mbi nibi muri ko murabona. None muri ndebo ntiyoshobora gusigura ukungene igihugu gishobora kumara imyaka itagira gito. Yerege ni ingaruka mbi y'ibi bintu by'ibiturire. Ninde muntu yoshobora gusigura ukungene igihugu gishobora kugira amatodo shanje abiri. Sinzi umuntu habo yanteye inkuru ejo naratanga ejo ku mugoroba kwe. Umuntu yabwiye ngo umuntu mu bantu bo hejuru hariya mu kirere hejuru ngo umwana wiwe yagiye kubaza ngo amadolari kuri machine uwo waraza ngamuvunje waca mubwira washa ngo ibintu ngo twasomeze nabi kwere ngo byamanutse ngo ntacu ngo sinzoyazana ngo reka ndindira asubire kuduka. Sinzi ko mumva ico kintu cyarico kuri marché noir abantu b'abategetsi n'abana ba kugira iyo babonye amadolari amanutse kuri marché noir iba ari barariguye mugabo ico ni kintu kibi cyane mu bisanzwe. Ivyo bintu byagomba kutwigisha twese tukumva yuko turi andanje. Iyo ni ingaruka mbi y'igiturire. Kuko nyama mwari mubizi muzogera muri Convention des Nations Unies hari igiturire corruption active et passive hakaba n'ivyo bita les infractions connexes à la corruption. Le détournement des fonds, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la gestion frauduleuse, abus des biens sociaux, etc. Hariho n'ibindi byaha byinshi. Hariho n'ibyo bita les cadeaux empoisonnés, amakada ahabwa abategetsi. Ntabijya byinka bijya n'igitunya ko mutari mubizi. Bijya byinka baha abategetsi siela. Ibi rero ni ingaruka mbi zikomeye cyane ku bintu bijanye n'igiturire. Arico gituma turavye rero nk'ibintu leta yakoze y'u Burundi mereye kwivyo meje kuvuga byo gushira ku gikumu ratification de convention. U Burundi bwaragiriwe evaluation inshuro zibiri examen. Inshuro ya mbere harimo 2010 na 2015 ko evaluation itwara imyaka 5. Yagirirwa evaluation hagati ya 2015 2020. Mugende murabe kuri internet mushamubona amaraporo yakozwe. Amaraporo muraza kuyabona arahari. Mugende genda babwire yuko iraporo ya nyuma yo muri 2025 2015-2020 nagenda babwire ko iyo raporo leta y'u Burundi yase kuvuga publiye niyo byaza afite no yabikurikirana. Uko babikurikirana yari ministeri ya bonne gouvernance na le point focal yari yarashizweho n'igihugu abumva bace bafutwa namwe yase kubikurikirana. Nukuvuga yuko hagati y'imyaka ya 2020 na 2025 nta raporo y'u Burundi yabaye. None mwe mwumva vraiment ibintu abategetsi batubwira mwe mwumva kuri mo kwe. Ivyo rero twebwe tuvuga tuti nyamba mu vy'ukuri igihugu kigomba kugwanya corruption. Turavye ingaruka mbi igiturire gitera. Leta nifate ibintu ivuga nigishira mu bitabo bihinduka ubuzima bwabo bwa mbere. Sinuhava mvuga bibi gusa mugabo reka mvuge kame ico no kwita espoir. Aho mfite espoir. Muga espoir ndayiha condition. Kuko no mu nyuma twaragize ibitabo bindi n'ibindi mugabo twarabonye ko byaguze mu majambo no mu bitabo ngo bitigeze bijambo. Espoir ryo ndayishira hari igitabo cyagiyeho Vision 2040. Hariho ikindi gitabo kandi kiro kujaho
citwa document, ni igitabo kirimwo ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo ibimpinduka mu bijanye n'ubutunzi zize. Nico twita mu gifaransa le document pour de réforme pour la stabilisation macroéconomique. Ico gitabo ngiro kujaho nta namezi 3 ahetse. Hari ikindi gitabo rero cemejwe n'inama shikiranganje itariki 7 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo, ukuvuga heze ukwezi n'imisi mikeya. Ico gitabo citwa la stratégie nationale de lutte contre la corruption, iheruka gushirwako igikumu n'umukuru w'igihugu. Sinzi ko yo barayishira ku gikumu, naravyumvise mugabo numvise ko ico gitabo cyategerezwa kuba cyagiye mu ngiro kuva mu mezi 3 tugize retraite yabaye itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uheze muri 2025. Mugabo umwaka uraheze mu by'ukuri ico gitabo kitaraja habona. Aho rero twebwe twovuga yuko mwishiramo rikome hamwe biri mu ivyo bitabo n'ubuda wakarorero mw'icyo gitabo cyane nje kubabwira kigizwe n'ama axe atandatu. Axe ya mbere nimwe ndababwira la crise des valeurs du Burundi, barabivuze kandi baravyerekana mw'icyo gitabo. Kugira la crise des valeurs ikijana na la crise de leadership birajana n'ibivana ntagira uzobabesha. Ico twese twarabibonye yuko ivyo bintu byataye agaciro amavarere y'ubudubu. Ntuze ya kabiri n'amategeko atameze neza, ico twita la réforme du cadre légal, iyo ni axe ya kabiri. Axe ya gatatu nico twita lutte contre l'impunité, kugwanya kudahana. Cyaragaye ko magino gihugu ibintu byo guhana, ibintu byo butungane twamaze kuvyibagira. Iyo ni ya gatatu. Icya kane nico tutakora ku mugaragaro, la transparence biri mu ico gitabo. Nukuvuga ibintu byo gukora ku mugaragaro tugomba kuvyerekana. Icya gatanu nico twita la synergie, gukorera hamwe. Icya nyuma kandi nico gikunda gukora no mu bindi bitabo byose nico twita le suivi et l'évaluation régulière. Nukuvuga donc evaluation régulière nibi ingeza turasuzuma ivyinzo ko turakora ko tuko turafasha tuko turatera imbere hamwe rero ivyo bintu byoja mu ngiro biri mu ivyo bitabo. Je no wabwiza kuri ivyo mugabo eske cyukuri aba bantu bari muri leta babikura mu inyungu bazovyemera kwe? Jewe naho mfite ikibazo, bazovyemera kwe ko bija mu ngiro? Bashika tubirabisha amaso mugabo ndabwiza ukuri bikaramuka bitagenze gutyo. Niyo ko tuzagira mvuke twese swat tuzopfa n'abana b'inyoni dusazire mu bukene, cyangwa twese tugume kwiyagarisha urujo. Sinzi urujo ko muzi cyari cyo mugabo birashoboka. L'espoir est là mugabo iyo espoir a condition yuko abantu bari imbere y'abandi bumva yuko mu by'ukuri bafise n'urutasha, yuko ibintu by'umwina by'umuntu by'idandende cyo gushira imbere akamwana wa mama byamaze gushikwa ku ruhande. Ubwizwa shingiro mu ngingo ya 395 no mu itegeko ryo kurwanya igiturire mu ngingo ya 29 bavuga yuko umuntu agiye gutwara mu minsi 30 no mu minsi 15 yagiye mu mabanga cyangwa kuri ubutunzi. Babivuga kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku muntu agira amafaranga uwo bita caissier. Mumva caissier bakavuga yuko abo bantu bitwa ko ari hejuru babwerekana mu nama muri senare na inyuzwa, hanyuma abandi bari bashizeho n'amadekre mukuru w'igihugu bakabwerekana muri cour d'appel,
abandi ku rundi rugero bakabwerekana muri sentare z'igihugu grande instance. Mugana genda kubwira yuko kuva iryo tegeko ryajya 2006 mu 2006 murabe aho ibintu bigoreye, ariko nenda kubwira ngo ugenda kubaza muri grande instance muri cour d'appel bakubwira ko ibyo bintu atavyo bazi. None vraiment ni mwumva yuko burya tugeramiye amategeko y'ibikanganye. Nivyo nababwira y'amategeko y'ibikanganye. Ni ukuvuga rero ibintu vya volonté politique biri mu majambo gusa. Nababwiye ama engagement yagize itariki 27 mwese mwari muhari kuri Skepers. Mwese mwarumvise ijambo yavuze le 31 December umwaka tariki 31 z'ukwezi kwa 12 Kigarama. None baje bari mwayumvise mwese. Urikome yaragize ibintu bita kwandika bya bintu byose byemewe. Muribuka ndabakaruriro nka bya bindi yaha indwi zibiri umushikiranganje w'ubudandaji yuko ateza kuba yashizeho ibiciro by'ibintu bimwe. Na ordonance yaragiye nyuma y'amezi nkata. Nani kintu kikimiki kimwe runasigeje mu kijambo. None mwe mwumva kujya tutari mu bibazo. Mugabo ibintu by'igihugu biri ukurikizo yanyu ngo nakubwira byo mu mashingiro 39. Niko twagomba kubifata. Rero inyishu yabo je nibaza ko yumvikana. Mwe mugende murabe bijya bintu byose byemewe. Hari ibyo wagomba gukora n'ukuru w'igihugu mugabo yatanga message hanyuma agacakwiye ikigo cyo gukora rero niki hagiye kuba mechanism d'evaluation. Umuntu yashinzwe kinani mu bw'igihugu ntagikore abibazwe hanyuma general redevabilité mugabo ingore dufise nuko dufise n'amashinga amateka n'amaguza amateka umengo ntibibaho. Abo nibo bagomba n'umugambo utwara eka ntuja n'umugambo utwara urabibazwa mugaje n'ubise nawe bidoga mu bandi nene mubise reference cyagi havuga byabagaza akavuga yuko yashoye umengo yige umugambo w'amavoka yagize ngo yajanye muri leta bibaze yamaze 6. None umukuru yidoze umunyamabanga mukuru wa CNDF akidoze abantu bari none mwene jewe rufisiri nzosha bigenda no bicabigora twebwe bujya mu bisanzwe aride agenda imbere y'abanyagihugu yazanye solution niko kwisi yose aride ni kujya kumugabo mu rugo udashobora kujya kwidoga mu bw'Imana ngo nabuze hasi ntibibaho urumugabo ubwo bugabo cyashaka ko kwambura nako bugifise urumugabo mu rugo hajya abantu bose bafise ingo barabizi ntushobora kugenda mu rugo bw'Imana ngo bana burya byaza upfumu kera rimwe uramumva ko baca bateka intuzi n'impuzu bavuze ibyo bateka kugira ngo umwana abone yuko inkono iri kuziko mugabo akayagiye ariko ari kugira ngo aze gusoma ibyo ni mubizi mwebwe. Rero umuntu amaze nivyo ndababwira ni abantu benshi barirukira mu butegetsi barukira mu burongozi mugabo ntibazi mu by'ukuri isha cy'uburongozi. Umurongozi agomba kwenkana nico bita espoir ahari hose atari ukosa no marché pa urikome kora kazi kayo nka urikome inzego zigakora kazi umuntu hari ikintu bita lo système national de l'intégrité zizwe ico kintu mugiye lo système national de l'intégrité mu gihugu iyo kiri yimwe inyuganyuga lo système yose ica miramuki nico bita système national de l'intégrité. Iyo système national de l'intégrité ro yubatswe n'inzego hariho leta exécutive parlement les partis politiques d'opposition les médias la société civile les citoyens. Iyo hagize urwego rumwe mwizo nzego zose rutameze neza cyose bice bijyana n'ibiro nico kintu urikome rero twe dukora akazi kacu ntudusabe kuza gukora atariki wacu. Jewe ndamaze gukurikirana cyane nk'aya masosiyete abiri amaze kujaho amwe bavuga ngo barashoye ntushobora kuvuramo utarucimba n'isuka ntibishoboka ucimba n'igipa ucimba ntibikunda ico ni kimwe kindi naco ningene abo bantu baronka amasoko bajya abantu ni bande. Jewe mu ndakeneye kumenya ujya muntu yitwa Toma ujya muntu yitwa Jean Baptiste turakeneye kumenya bajya abantu ngene batoye murazaza muri leta ngene batoye bajya abantu cyo nyine bizo cyo bereka yuko ivyo bintu biri mu gipfundo. Le Burundi est le dernier pays le plus corrompu dans la sous-région aha muri East Africa nibo bwayo ibindi ntimubimbatse. Voilà icokogwa rero icokogwa
nuko abantu bari imbere y'abandi ibintu by'umwinabo bigabanye, ibintu by'umuntu ho bigabanye, ibintu by'ukurondera kwikumakumura kw'igihugu. Nabivuze akora darusha yaravutse ingorane dufise, nabivuze ndabisubiremo. Numwina w'ubutegetsi n'umuntu ho kurondera kurya kwisiha. Murabizi kwisiha yambara yiba impuzu itayambara ikintu muhindi itacisha, ikiba isuka itarima. Ivyo bintu rero giye mu butegetsi ufite abo gatima bikunda. Abantu rero bari imbere hanyuma ubutungane bukore umuntu kandi hava amabanga ari uko abishoboye, hanyuma ibintu byose be mu muco. Erega biroroshe ibuye bizokorwa biri muri ya strategie nationale de développement, hamwe n'irya strategie kiya gitabo girovuga coja mu ngiro uko twabivuganye. Jewe ndazi ko ibintu byo shobora gukura mugabo bikakumara amajambo gusa ubuye ndababwije ukuri bizotugora. Murakoze.